Ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabaramukije bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Jewe ni Jeanne Hatunga, ndashima Imana, nongera kuvuga ibyiza yankoreye. Ndashima Imana uko bukeye n'uko bwije, kuko ubuzima bwanje bwose mbona yuko buva mu kuboko kw'Imana, kandi niyo yonyine ituzigama, ikatuzigamana n'abacu, n'inshuti ndetse n'abavandimwe. Imana ibiherwe icubahiro. Hanyuma uno munsi nari nifuje ko twoganira ku bijanye n'amahoro, amahoro ava ku Mana, amahoro n'umunezero, kuko nararavye nsanga ivy'isi byose nta mahoro bishobora gutanga. Nasubije amaso inyuma nsanga kuva nkiri muto nagiye ndaba ukuntu abantu babaho, ibyo bavuga n'ibyo bakora, nsanga ubuzima bwose nta hantu na hamwe umuntu yokura amahoro, nta hantu na hamwe umuntu yakura umunezero w'ukuri, umunezero wo mu mutima atabihawe n'Imana. Kuko iby'isi byobyo urabitunga, nagiye mbona abantu benshi batunze kuva nkiri muto, bakaba bafise amazu meza, bakaba bafise ibyo kurya byinshi bitandukanye, bakaba bafise eka n'ubundi butunzi bwose umwana w'umuntu yoraba arebesheje amaso, ariko uganiriye nabo ugasanga nabo nyene bararira, ugasanga baraganya, ugasanga ni ingorane mu mitima yabo, nyene bafise byinshi bibatuntuje. Ariko ndongera ndaraba aho mariye kugira ubwenge, ndabona ko iyo umuntu yihannye by'ukuri akiyegurira Imana, ndabona ko aronka amahoro. Nkaza ndaba abantu bakijijwe bibereyeho neza, naho bo baba bakenye badafise ibintu byinshi, ariko ukabona we yifitiye amahoro, yifitiye umunezero, mwaganira ukumva ko avuga amajambo meza. Ndabona nti koko amahoro n'umunezero ntabwo biva mu by'umuntu atunze. Narongeye ndasoma indirimbo yo mu gitabo y'124, ndayisoma nsanga uyu muririmbyi nawe nyene yarabiravye neza, arabona yuko amahoro atava ku bindi bintu ibyo ari byo byose. Yararimbye umurongo wa mbere uvuga ngo ubu n'amahoro mu mutima wanje, kuko Yesu yankijije, kandi hari ikintu yanyigishije, nuko ntakwiye kwiganyira. Satani yanteye akandasa imyampi, numva afise ikindemesha, ko Yesu yabonye ko ntokwivuna, aranyigura, arancungura. Iyi ndirimbo yarandemesheje rwose, kuko nanje nararavye mu buzima bwose nsanga uko nagiye mbaho ntarihana, ntaremera Imana, byari ibintu bituma ntaronka amahoro, nkakora ibyaha byinshi, nkivumbaguza mu bintu byose bitandukanye. Ariko maze kwihana nkumva ndakiriye Yesu n'umwami n'umukiza wanje, numva koko ndonse amahoro yo mu mutima, ndonse aya mahoro umuririmbyi yaririmbye ko Yesu yankijije ibyaha, ndamahoro. Iyo wakiriye Yesu koko uraba amahoro pe, nanjye ndabishingira intahe, ndabishima Imana cane. Nubwo tugicumura tukiri mu isi, nkigendera mu by'isi nkuko ndi mu isi, ariko ndumva neza ko iyo negereye Imana, iyo mfukamye ngasaba Imana imbabazi, numva amahoro, nkumva asesekaye mu mutima wanje. Aya mahoro tuvuga ni amahoro Yesu atanga, amahoro ava ku Mana, kuko Yohana yaravyanditse mu gitabo ca Yohana ibice 14 ku murongo wa 27, aho Yesu yariko asezera abigishwa biwe, yarababwiye ngo amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye, jeho simbagabira nk'uko abisi bagaba, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ibi nanje ndabishingira intahe yuko amahoro y'ukuri atava mu by'umuntu atunze, amahoro y'ukuri atava mu umuntu abaye canke mu muryango avamo, ahubwo amahoro y'ukuri ava mu ijambo ry'Imana, aba mu mutima wawe uyahawe n'Imana. Yesu yarayasigaranye abigishwa biwe, kandi ni isezerano natwe twahawe abamwemeye bose. Uwemeye Imana akemera kwakira Yesu nk'umwami, nanje ndabishingira intahe ko bitanga amahoro, kuko naje byarampaye amahoro, ntitaye ku ngorane n'intambara n'ibibazo duhura navyo hano muri iyi si. Nkiyemeza kwibanira n'Imana, nkibanira na Yesu, nibyo byonyine nabonye bitanga amahoro. Nkuko nabivuze, ngiye ndaba ubuzima bw'abantu batandukanye namenye, aho baba batunze, baba bafise ibintu byinshi borabaho bakabona ati ibi biratunezereye, ariko ugasanga n'ubundi bararira. Ndabye kandi ukuntu umuntu w'umukene atafise byinshi bisesekaye hanze,
ariko ugasanga we yifitiye amahoro mu mutima, ariryamira agasinzira. Ndabye kandi ukuntu nanje aho nakiriye Yesu nkemera kwihana ibyaha byanje, ngasanga niho naronse amahoro, ngasanga niho naronse umunezero, nkarya nkaryama, utwo ndonse nkadushimira Imana. Nabonye ko koko nanje nshingiye intahe ko amahoro Yesu atanga ariyo mahoro y'ukuri. Uyu munezero Yesu yavuze asigira abigishwa be, asigira umuntu wese wemera kumwakira, nanje ndawushingira intahe koko niwo munezero w'ukuri. Umunezero n'aya mahoro biva ku Mana bitandukanye n'ibyo abisi batanga. Abisi barashaka kuguha ibintu no munsi, ejo bakabikwaka. Isi yonyene irashobora kukureka ugatunga, ariko ejo bikayoyoka bikagenda, ntusubire kubona na kimwe. Ndamaze kubabona abantu batunze nyuma bagakena, canke ukabona abandi nabo babitunze ariko n'ubundi bakabikeneramwo amahoro, bakarira, bakaryama barira, bakabaho baganya, mbega bagatuntura. Niyo mpamvu nanjye nabonye ko nosangiza abantu uko Imana ariyo yonyine itanga amahoro, amahoro adatangwa n'iby'isi, amahoro adatangwa n'ibyo utunze, amahoro ataza ngo nuko utunze byinshi, amahoro ataza ngo nuko ufise ibisesekara byinshi, ahubwo amahoro ava ku Mana wumva mu mutima nawe ukayasangiza ku bandi. Mwene data, amahoro y'ukuri n'ay'Imana itanga ndabishingira intahe, narabibonye. Iyo wifitiye amahoro y'Imana, naho uba ufise bike urarya ukiryamira, naho uba ufise dukeyi uradushimira Imana, ukumva ko mu mutima haruhutse, nkicara nkumva ko ntuje, nkumva nezerejwe no kumva ko Imana inzi, nkumva nezerejwe nuko Imana izi izina ryanje n'abana banje n'inshuti n'abavandimwe, nkumva binyuze, ngashima Imana. Ndabishimira Imana cyane. Kandi rero aya mahoro y'Imana ni amahoro meza cyane, kuko uyafise nk'uko uyu muririmbyi yabivuze, arabaho neza, akareka kwiganyira, akumva naho ingorane zibaho zimushikira, naho uburwayi buza, naho intambara ziza, ariko yumva afise ikimuremesha yuko Yesu ari kumwe nawe. Yesu ari we utanga amahoro, akamubwira ati mwana wanje ndi kumwe nawe. Nanje narabibonye Yesu ahatubwira ati nimutuze ibindi byose nzobyimenyera. Yesu iyo amaze kuguha aya mahoro mu mutima, uricara ukumva ko urya ukaryama, ukicara ukumva yuko byose ari we abimenya, byose ni we abigena. Twebwe nk'abana b'abantu nta kindi twokora, twiyegurira Imana, ibindi byose tukabibamo kandi tukumva tunezerewe. Ndabishingira intahe, najeho nakiriye Yesu, numvise neza ko nduhutse, kandi ubu ndicara naho turi mu bihe bibi, ndicara naho hoba ibibazo, ariko ngatumbera mu ijuru gusa, nkereka Uhoraho byose, kuko nizera neza ko Imana iri kumwe nanje. Hanyuma narongeye kandi soma kuri uyu murongo wo mu Bafilipi, naho nyene harerekana neza amahoro n'umunezero biva ku Mana. Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 5, aho bavuga ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hafi. Ni ukuvuga umaze kuronka amahoro n'umunezero, maze kubona yuko Yesu angiriye neza, nanje naciye mvuga ati uyu murongo umaze kunyigisha ati ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, navuze ati okay, ko rero nemeye kwakira Yesu akaba mpaye kuri aya mahoro, reka nanjye nyasangiza abandi, reka nanjye mfashe abo nsumbije ubushobozi. Nibyo mvuga ati dusabye kugira ngo dukomeze kubana n'abantu bose amahoro, tubahe ku mahoro Imana yoba iduhaye, hanyuma tubafashishe n'ibindi byose dushoboye kuronka uko dushobojwe, nabyo nyene ni byiza, nk'uko uyu murongo wa 5 bivuga ngo ubugwaneza bwacu bumenywe n'abantu bose. Nuko rero nariko nshinga intahe yuko amahoro ava ku Mana, amahoro y'ukuri ari ayo Yesu atanga, ashika mu mitima yacu, amahoro yo mu mitima akaba ariyo atuma umuntu uko kabaho anezerewe, atuje, afise ubuzima butarimwo amaganya n'amarira y'imisi yose. Twese mwene data, ndifuza yuko tworonka aya mahoro tukayabamo, tukayagwiriramo, akaba ariyo agwira mu mitima yacu, mu bavandimwe, mu nshuti, mu bagenzi, mu miryango, mu ruvyaro rwacu. Ndabasabiye kugira ngo twese aya mahoro tuyabane, kuko aya mahoro nitwayabana tuzofasha n'abandi kuyaronka, tuzofasha n'abandi batayafise, tuzofasha n'abandi uko dushoboye kose. Bene data,
nuko ndabashimiye namwe mbifurije kuronka aya mahoro ava ku Mana. Imana ibane namwe mwese, amen.